Yes, uko vyama murabizi tuza tubazaniye bishasha kandi bimeze neza. Ibi byose ni muntu mbere kugira ngo dukomeze kubashikiriza ibiganiro bitandukanye kandi bitagase canke biri ku mwanya. Ntimuze mutangaze no kubona umu artiste aje rimwe kabiri gatatu hano kuri channel yacu ya YouTube na sindi ni Yosel TV bizo bivanye n'ukuntu ari ku mwanya, ari update tume nk'abongereza canke umva nyene ibintu byose ariko arakora dutegerezwa kubibashikiriza. Nimba zokora indirimbo rimwe mu kwezi ukundi kwezi akisubiriza nta kindi tuzokora no kumurondera kugira ngo agire icaza kutubwira ko uherutse twari kumwe nawe no mugabo afite akacavuga dasanzwe duheruka tubwira yuko agiye kurondera case dane bakubitana imigere n'amangumi ntituzi nimba vyarabaye canke arabaye gusabana imbabazi bivanye n'ibibazo bari bafitaniye. Ariko ikindyohera nuko mu biganira amadimitsi ariko arakora ni biganira hanini ataja en dehors ya Mon Bebe n'indirimbo yiwe nshasha imeze neza kandi ubona ko yakiriwe neza n'abakunzi bo muziki Burundi. Yitwa Frima Boy, yatangwe yitwa Mutakuriano, mu nyuma aza kwitwa Bien Frima, mu nyuma aravuga ati zose ndabihevye reka nigire kuri Frima Boy hama bisigaye nikomereza akazi kanje ka muzika. Ubona ko umutipe yambaye neza, yambaye ibintu ku ntoki birenga bitandatu. Iyo nibikiga Frima ya n'amashenete bo amabagi kono ego ambaga sere mu gaciro kangana gute? bo n'amabagi yaravye neza na sibara yatandukanya amabara kandi amabara afise itandukanye akozwe muki bo aya mabara urabona ko ahari ni rouge ikaba bleu inayo ni bleu cassé y'amazi ego bo birafitanye birafise ishusho kumenya bikoze mu nzahabu mu mujumbo muki bo na matiere nyene na matiere mugabo aya matiere arazimvye matiere mugabo ibi nibisanzwe aya matiere guzo nazimvye uzigurira hega Frima Boy bo no izi namakado no muntu ya maizi kado ego lego kitwenga namakado uyahabwa n'umuntu canke n'umuntu kazi bo izi Pierre nazironse ku mubosi mugabo ndoshobora kuzikoresha nyene je mugabo izi zirafise iki gituma ndazambaye ego aho turi kuri style na cyane cyane ko vyuma bitandukanye wambaye ku maboko cyambaye mwizosi iyi ni bayita kacha wabonye namba ni kacha bo ni kintu bo sinzi no kwita bo ni mugabo ni nosho kuyambara je nk'aba blues nyoko yambara nk'umustar cyangwa umurasta urabona kacha yanwa ijana na marori yanwa bangati nta muhungu yambarihe amaherena abiri atari umukobwa mugabo akubise ko abiri kubera iki bo abo n'abantu nabo bakizwa je ndo mu artiste ndo muririmvyi umurinzi ndazi ivyo ndimwo ndakora umuziki wanje bo kwambara amarori amahere nabiri sico gituma kiriki uvuga ngo mu mutima wiwanje nafise kwizera nashaka kuba namba amahere nabiri mu ugasanga nizera ko kusumba wo tambara amahere nabiri wavuga yuko ati umuhungu yambaye amahere ntarenza rimwe sikuvuga ngo ubukizwa canke iki ni rimwe ku gutwi ati abiri abara y'abakobwa rimwe naryo rigaragaza umuntu w'umugabo bizobagora gutahura ngaho dutahura muririnzi je nambaye amarene abiri ndo muri nakazi kiwanje bo shaka gutandukanya n'abandi bantu bamenye Frima Boy ninde ego aro bamwe batobora ku zuru ushaka gutora izuru abandi bagatobora ngaha arabahungu bo biratandukanye ego mugabo je ni ngaha biri gusa ni style ya ego kana ko ambaye mu mutwe nagatambaro kameze ukuntu sinzi ko ari igitambaro batabuye ahantu no tunu dutambara turagurishwa turiho utu ndibaza journaliste Edison nushe kumbaza byinshi urabizi utu reka tubarize bariko baradukurikira utu turavumye abantu babonye guka Frima Boy babona yuko sumuntu wo kubana no ngamo iki gihugu iki kwereka yuko umuririmbyi kwereka yuko kujana n'umwanya nibi ubonye nambaye ibintu nyene byo bring wakubise ko nyene urabona ko ni shati ya danje. Reka tugaruke kuri Mon Bebe uherutse wari wambaye kunda nimba atari ku mutima iri atiriko wayishize he iri atiriko nambaye wo bita Gogo Frima Aka mutadusumira ngo niwe Mon Bebe wawe niwe Tom Bebe ya kubera iki niwe urazi ndamwambaye ujya n'umusheri wa bien kandi amukunda yarankunze
kabuki namushiranga kugera aho utangura gusohora amatriko ariko umugore wawe uri kurayagurisha cyangwa ni wewe wenyine gusuyamba amatriko siga ariyo twagize programme yo gusohora amatriko ariyo za Frima Boy zigomba zisohoke bazobona za Gogo Frima za Frima Boy triko nyinshi cyane yego uzo nawe ndibaza muzozironga akibye ko dushimangira kuri Mombebe indirimbo yawe nshasha ikiganiro twakoranye ubuherutse ati je tugahura na Kesi na Mangumi ni Migere bibaye ngombwa je ngome nje gufunga birabisha vyahereye kume ngo mbona kimye apana ediso je naritahuye yego naritahuye urabona apana sikuvuga ngo ishavu ryahereye naranijwe n'abantu benshi cyane urabona Akesi n'umuntu atamenye akamaro k'ubugenzi niki mugabo boje naratahuye yuko bijya byose nubusa kuko je ndazi yuko nsenga Imana burya na namwe tuzohurira kirese hari music nyene kiri umuntu wese akora ivyiwe kumbure azobona yuko Frima Boy wenyene kubyo azobona ndazi ahantu ari umutima uratera ariko kariya gashevu rufise kiriya genda cyakumenya ikintu cyagahosheje kakasubira inyuma kavuga ati kabisa ubu ni Vin Compol tuyikutana na Akesi azoringana nanje ndengane ko kiriya gihe urazi ko twagerageje gutanga impanuro tugerageza kuvuga ati ibintu ni mutsindisha avu hanyuma kugira ngo mukomeze ibikorwa byanyu ngo kino gihe ndabona kabisa usa nkaho wumvise impanuro cyanke waramutinya ubwo sino mutinya edi sino sikuvuga ngo naramutinya ko mutinya ujya yeah oh my god je Frima Boy ni nyugia none byahiriye bo naronse message nyinshi za muse wiwe ego akubwira ati bo naramutahuye ujya mutamana mu pasteur ujya muvye kwanza n'umuntu yitonda bien naramukunze mugabo gusa nawe nyene ratahuye ko afise umwana w'ikigaba mugabo ikintu gihari gusa ko impanuro za sewe narazumvise imana imezege ujya mutama pasteur ama ariko Akesi muri no misi arakurenza ageze ku miduga ngo 3 wenye novuze ngo aho ngaho urumva wenyine aravyivugira ati jewe edi Jesi niko ninjira mu buzima bwiza cyatse kuvuga ko urumva kino gihe hari ukuntu umugabo umengo amalevo ariko araduga cyane ukuntu ujya mutipe edi ibyukura bivuga ubikuye mu mutima umva nakubira ikintu kimwe bo mugabo Jesi nashase kuvuga cyane muri ibyukura nshiramo mugabo iki kintu gihono shaka kukubwira bashetse kubica ko kubera nivyo twari twaragarukiriye ku buherutse bwaje twitugira ku gikorwa cyawe gishasha cya bebe wawe gogo kuba ufise umuduga ni vyiza kandi iterambere ry'umuntu murarishima mugabo uharure namba ari ivyo ufise umuduga ukabupanze ukajyama hasi no sinko ndavuga niko ndatanga impanuro ufise umuduga ufise aho ubika ni sawa mugabo ufise umuduga ufise nawe iwanyu canke iwawe waraguze canke so wawe waraguze uryamika pana kuburyamika kuri station canke ku gipolisi bagucungira umuduga mugabo birababara sana ukabona ufise umuduga mugabo uryama hasi ufise ubuzima bubi fuma basujya muduga uwuheba ipange mu buzima bwawe iyo umuntu wose yinjiye iwawe akavuga ati bene nji wanje ahaba ubu urahazi donc ndiko ndakubwira bijya ndiko ndaguha impanuro zo kugwa ufise umuduga we turazinaye hajya wafize imodoka twavuze ni Akesi niko ndatanga impanuro ku bantu bose bafise imiduga ushobora ufise umuduga ufise aho ushira aho ubika none ufise umuduga agema kuri station mugabo nawe nini bo niko ndatanga impanuro ku bantu ugasanga uryamazi ugasanga udafise nico wifuka bo ihanure cyangwa uyishire mu mutwe bwe ushira ubwenge uvuga ati kabuki natanguye umuduga kugura umuduga ubuzima bwacu bumeze nabi muhira bajya ku nabi umwana wanje bakamunderera nace nshima kugura umuduga ko udashaka kuvuga ati je imbere yo kugura umuduga reka nshira ubuzima bwanje bien umwana wanje ndamwiyegereze cyangwa abantu benshi ndabafashe abona kugura umuduga ubika ukavuga ati je ndafise umuduga mabo gasanga ugatinya n'abantu boyinjiri wa ugasanga uba mu chambrette ukayigabura n'irido ukajya uryama hasi ugasanga inzu yiwawe ikamota nabi bacagira ati uri kurabwira uwari we wese uri kurabwira ati ivi napanga sasa Frima Boy biko hai nani
cyangwa kwa papa na mama iwacu ndashima Imana jewe nta buryo naronka bwo kugura parcelle ndabivuze imbere y'ira televiziyo cyangwa kwa papa na mama apana iwa rupango rw'iwacu kumutaka papa na mama mugabo bo baba muri Rohero jemba kumutakura mugabo n'urupango rwaguze papa yes jendi fura ni wacu kwa baba kwa babangu sasa kwa taka niwe mtoto wa yatima windi kupanga si ndi kupanga nini nyumba iko pale ya 4 chambre yangu pale 2 chambre na salon ari kujengea mimi peke najijengea Edison ulijijengea sikia umeruka jari wewe umeruka muri Rohero kwa papa na mama ivyo birashika kumbure nitwali tumaze kumerukana cyane mimi niko na kwangu sasa welcome 13 numero 12 kunyumba 13 numero 12 ukaba frima niho aba nyene muhira kwa papa mugabo buba munzu wiyubakiye ari kupatia parcelle ujenge yangu sasa uwo ni wanaume iyo mugabo uyo papa wagwe basi ahantu yaragusohoye yakubwiye ati ubaka ngaho nawo kubaka uri umugabo ndafise ni boutique kwanje ushise yake uzobona boutique anditse ko Frima Boy welcome urandemera rero ndakubwiye ati welcome ugende utange amakuru uvuga ati Frima Boy gatoyi nambo ubona dusora ama clip video ega ni turaba bandi ni turoga uburyo turaburondera buke ngaho uraturemera twe na Ken mukanya niyo mvuze ati Edi hajya kuba office umudugu ukajyama ukawubisa ahantu canke ukarondera kugura umuduga umuryango wanyu ukenye ni bibi cyane canke ukagorunda umuduga waravyaye umwana bakamukurerera birababaza sana basi fuma basugura umuduga wari ipanzo mu buzima uje kwa Edison usange itapi bien nkiwawe ngene uri umujournaliste ugasanga umuririmbyi uvu none nk'ubu tuvuze ati je ndagiye kugura umuduga ndafise aho ndawubika ndugura porte ukinjira hajya ukabikwa hajya ngasohoka nkagenda umuduga ufise aho uba apana kuvuga ati baranyugariye porta umuduga ngiye kurya mikari dufise urusaku ruvuga ko Frima Boy ibintu vyinshi nivyarabifise kandi biko fresh nako na wademo wenye wako na franka kabisa niyo ningabirano abo ngabo ngo kabisa ngo baraguha kabisa ngo nabo ngukuramwe ivyo uri kuravuga apana sivyo onye kuze nayo ningabirano gukundwa ningabirano apana gukundwa n'abantu babandi mugwana n'amamikro mukanyongana mufigihumbi ugasanga umuntu utagira inoti je turi kumwe apana je ndafise jeri wanje yitwa Gogo Frima kandi ngo afise igicano kabisa muri diaspora bakunda Frima abakobwa apana bakunda abantu mvata kubwira ndafise groupe yiwanje nayishizemo kumenya kubereka yuko Frima Boy numuririmbyi akeneye support bamenye yuko Frima Boy atarashika n'ahantu mugabo dushaka kumushigikira abantu bariho rero tumenye rero umuziki twe turakora tureke gushira hejuru tudafise ikintu na kimwe dukore ibikorwa by'iwawe bizogushikira je ndafise naho novuga ati Frima Boy no munsi twaciye mu byinshi Edi urazi 2015 abantu twaciye mu byinshi twatayizi iwacu tugenda ahantu mugabo uno munsi turi iwacu twagarutse iwacu ugasanga turi mu buzima ba bien ndatashe ndafise ndugurura nkasanga umukozi yatese bivuge ko Frima Boy arugwa mu ba artiste bipanze neza bameze neza kandi afise n'abagenzi atari bamwe banciyaho afite abagenzi naramaze kwikosora naramaze kumenya abagenzi b'ukuri Edi ari umuntu yamaye kwiga ubugenzi ni iki yaramaye kora ushaka kubana n'umuntu panda 5 4 mubana mugabo ubona ati umuntu kumbe yari inzoka nari nikwegeyemwo mugabo mu nyuma yamaye kubana n'abantu mugabo ndibanamba iwanje n'umukozi ubu nshise yaga namba batese ubugari n'inyama namba umuceri n'ibiharage ndafungura niyo rasyo banata kurya mwana utamuzana muhira Frima why wa mwana wawe uramufitiye wavuze urafise umwana umwe ku maradi no Edi ico kibazo tucihoze Frima igihe turakwemera ico kibazo tucihoze iki tuba turacihoje ku ruhande yego tucihoze kuko ariko ko fresh niko sawa yuko sawa niko sawa umusoza kunda aba uzotwereka byose
bo ahubwo ndiko ndategura ubugeni nawe bikubwiye Ugategura iki ubugeni mariage bibibi Freema Boy ndabatumire mwese urabona ari abantu enda kubwire no abantu bavuga ati Freema Boy biki uno musi ndabivugiye ngani ngo nategura ubugeni ndabatumire ko muze muronke inkuru z'ukuri mugira ubugeni mwe nago bo siko nasema gogo sinjo sheri wako ya bo kumbure Imana niyabishaka rero niko ndakubwira ati rero ibintu vyamaze kubukuri abantu baguma bagushira ko Freema badushira mu bijya muziki game zo kuyibeshera babireke Imana yaragwaye disokoresha television yiwawe neza Audison wewe numvise telefone yawe ndambara birato niruka kweri ikimvuga ati iyo umuntu arafise ibintu abaza biri correct ari abantu banerefona bashaka ibiganiro nkakata nkagakweme no kwitaba telefone sinita kubera iki ni baritahura music yacu niki uno munsi babonye Freema Boy agize mariage benshi bazotangara Freema Boy nawe kumbera iki naritahuye je Freema Boy benshi ari umuntu Edison toshaka kuba twarabanye je nawe tukabana uri umugenzi mugo gasanga uno munsi Imana iramezagiye ukaguma ubibaza ati uyu wapi mugabo ejo duhuye ukabona ko wewe utanyaye imbere yiwanje mugabo umuntu yaronse ndamubwiye ati Imana imezagire ubuzima bwiwe bubandanye neza ama ku kibazo cyo kuyo akese ariko ndatanga impanuro ku kibazo cyo akese Imana igwezagire ko waraguze umuduga cyangwa imiduga ibiri impanuro no guha nka muto yiwanje bo n'umuto yiwanje bo akesi agerageze abe n'abantu bien ama areke kuba yishira mu bintu bimusumba ubuzima buzoza apana kwirukana n'ubuzima apana kwirukana reka go faking a life twese niyo two turaja reka iyoroshe bizoza atacu ufise abantu bavuga ati kweri naco mfise mugabo kizoza apana kuvuga ndafise de voiture mugabo ugasanga de voiture sidafise n'agaciro ka Emily aende pole pole yes na ni manuro ni visa kandi nshaka Imana igwezagire bandanyuko courage no mugabo ico no gwanura ipange ufashe umuryango ndashaka kwibaza bati Freema Boy mwe mu artiste twofata ko afisana mukurikirana cyane haba kuri social media numwe mu artiste bafise group za WhatsApp zibiri Mutakuriano 1 na Mutakuriano 2 cyo kama iko ingine ariko izo zose turazi ko ziri mu magroup samaye gato inyuma y'isaha amasaha abiri ushobora gusanga ama message arenga ibihumbi bibiri gutyo hama bandi bagashobora kwibaza bati Freema afise n'abagenzi benshi bari hanze y'igihugu surtout les filles barakunda kugucisha mu kanwa ko abakobwa benshi bari mu bihugu by'abarabu Freema Boy bamuyoboka cyane bandati none Freema Boy kubiri kadashobora kugura ingendeshwa tumubona ari muri taxi tumubona ari kuri moto why not Freema Boy tudashobora kumubona mu kibu kameme kakanyarigabo nyene kahagume kuki udashitse izo swingi zawe canke bimeze gute reka nkuru turori benshi baravuga ati Freema Boy akunda kwambara amarori cyane abantu babwiye wayakuye ndakwishura Edison amambonye neza so kugura umuduga nivyo nako ndavuga nawe novuga ati uku kwezi reka ngire amafungo nifunge jewe ko je ndakunda gusenga umuduga no ugendera kuri Église Trinité Libre iri mukizwa hejuru ya kwa David hejuru yaho gato hariho Église iri hajya kwa Metusela Pastor Metusela abamuzi ama kugura umuduga Edison amaklipe maze gukora ni menshi umaze kuyabona amaklipe kandi ko ndakora ubu nk'ikirato iyo mvuga ati nifunge igenda ndirimbo je na estanisha video gusa pana audio video kuba ngendera umuduga iyi ndirimbo nakoze na Black G Mon Bebe ibiki mvuze nakuba ngendera akaduga rero apana yigambi gishishaka kuvuga ngo nguza umuduga wa Emi singene bya muduga ninjiramo nkasohoka utabuye muzu singene bya miduga ngendamwo utaduga RTNB ari umuduga wa gasore utaduga RTNB
ariko aragurisha 1 million ubu ariko aragurisha utaduga umuduga wa gasore n'uduga utaduga college ku college n'upimba oya bo ari umuduga ari imiduga y'abahandi ugasanga winjiyemwo ugize uku uvaye ukikuramo ibivumbi ugasanga umuduga umota nawe udafi rero tureke kwirukana mu bintu ushaka kwipanga we uzana ikintu kizima ubu namaze kuba iwanje edi iwanje akabotike kiwanje Imana izo bikora noshaka kwifunga bati bo amezi 3 canke 4 nasora video nipange vati ya mafungo ni umuduga nukuri akaduga ka bien ka 5 millions 6 millions naba ngize nkabwira abajya bagenzi banje bari diaspora umuduga naho no posting ati njenge ni umuduga je vraiment ni mu mafungo y'umuduga kuko Mr Champagne yavuze ngo banguriye nawe yerese abantu ko afise abafans kandi bamukunda niyo mpamvu avuze ati nanjye nkene umuduga nushaka kuja gukora arura ama clip maze gukora shaka gusora clip nuvati nifunge nagira clip none ifunge basi clip nifunge no shishaka ku faking life reka meze ivyo ndimwo ubundi déplacement ndashaka simbura amafaranga ya bajaji taxi umunsi nzovuga ati je ndarambiwe akaduga ka 4 millions 5 millions aka 10 millions upima 10 millions ko shoko kuboneka tutereye nabandi bakadufasha ego bo mugabo rero kuvyumuduga tubanze tuvyitondera kuko abarinzi yafise imiduga benshi nga ari umuntu nabonye jo ngo yagonze ibajaji umuririmbyi akabura n'amafaranga 5 millions yo gumoya wa bajaji asiga karangi numva uwo mudugu utemberera iki utagendana na 5 millions yitwa Fremo Boy tugarukire ko cyawe gishasha twari mu tuntu n'utundi reka tuvuge kwanza ico kibazo cyane abarinzi benshi bamaze kuba ba faking life ego tureke ibyo bintu byo kwibeshera canke gushaka kuja mu miduga nyinshi ufise umuduga udafise aho ushira ni bibi mugabo rero ujenge kwipanga nguru umuduga ko mu bivuze ngiye kugira amafungo kandi umuduga bien sûr nzogwamagara ubona uyu mwaka tuzoburangiza cyane umwaka uzorangira afise umuduga tangura kwarura mu imisi turi ukwezi kwa kangahe turi mu kwa gatandatu muri December uzowaguze imodoka yawe zofise tia yanje ako ariyo twigize kubona wifotoreza ko hari ya muhira yari ya papa bo nindire yaba shaka gufekinga life tia ukuntu nyene no igani progress shaka gufekinga life ni mudugo wo muhira no shaka ndage ngashira ko ticket ya angandika haja Frema Boy bisiguriki ucumubona ngo ngende vyimba ari umudugo wo muryango nkujya ko lavash yagize lavash hanyuma babalao ntuze nani araguze umuduga la babalao narasu umuduga mugabo no taduga imisozi imiduga ige miduga tuyireke abantu bafise umuduga imiduga iraza senga imana izoza wa bien pana kuko Champagne yaguze inshasha bien sûr baramuguriye bien ikije kintu cya bien baba ige nico dushaka Champagne ndamuba ubwe mugabo ndamuba ati je imodoka ari nayiguriwe n'abafana Champagne ndamuba kubera iki urabona tuko turakora reka nshimire kwanza aba director bakora cyane aba director bakora benshi afise ubuzima bwiza ubu aro umuntu afise umuduga Landres be afise umuduga wiwe ameze bien mu ba director bamaze kubakora ronka ubuzima bumeze bien nabarimwo arona Pops nabonye afise umuduga wiwe arandi bari aba director benshi bakora ama clip basanga imyaka bamaze ataramuduga bafise nabo nyene bafise ibibazo amaze kwitahura nibajya nawe gira witahure umuvuga abandi nawe gira witahure imyaka ni myinshi muri game none imyaka ni myinshi Frema guma witwaza ngo ama clip video ngo ni menshi maze gukora maganda ugarutse ko nawe nta imyaka si mikuri muri game nawe itahure okay merci none amafaranga ari nga mu Burundi kandi mazino uri nuharwa no mu barimyi ntaguciye mu ijambo banze gukora ibiteramo vyinshi hagati mu gihugu na hani Bujumbura bo ico onye sazi nahinda wapi ico si mihari kuko amafaranga turonka yamwe kubera turiko turipanga mu buzima bwacu twatangiye kwipanga mu buzima bwacu nidushaka ejo ngende kudembera umuduga ugasanga uje kukunda abajewe usanga nyama hasi
akazu atane biri mu nzu. Iyo myaka yose wowe umaze utararonka huba hameze neza shatse kuvuga inzu ya chambre na salon canke deux chambres na salon kandi kuko ngaruka ku bikorwa umaze gukora ni byinshi tubwizanye ukuri collab umaze gukora ni nyinshi mwago mutubwira ngo video zanwe amafaranga twizere ko uyu mwaka ari wo wanyuma wo guharura ikorwa film amaze gukora atararonka ingendesho watubwiye ko inzu wayironse ya 4 chambre kwa Mutama kwanza gatoya 2000 nakubwiye ati muri December yuko zo bafise umuduga w'iwanje tangura guharura je ndakwe tangura guharura no mpamvu nakubwiye ati ibintu byose biraza ikintu cyose ni Imana ushize ku Imana imbere bizogenda neza rero Edi jewe ndababazwa n'ukuntu ama media agenda abwira abantu mugenda mukoresha urazi gituma mutwima amafaranga n'ama media arimwo uvana kubwira ibiganiro byanyu mukora mugenda ugasanga ugiye kurondera umuririmbyi akwakubwira ati je nambariye amashenete y'ibihumbi 500 imiliyoni 5 ujya muririmbyi nindira ujya muririmbyi nindira ujya muririmbyi akubwira ati je nambariye 100 millions 200 millions nindi umanager azoza gushira amafaranga mu muziki ufite kumba barimvye u Burundi bafise amafaranga zimwe nere mu bivuga no bajya abantu rero vugisha ukuri nibo batukisha umuziki nibo batuma n'amafaranga ataza amakampani nfe kubona ati umuririmbyi ngo yasinye kampani yasinye amakontra y'amakamba ara amakontra umuririmbyi avuga ati je ni twashika kuri na imbere y'aba journalist muvuga ya na umwamaya mu nyegereza ibanga niyo mpamvu uvuze ati toga umuziki wacu uzotera imbere muga tumaze kutahura umuziki wacu aho kuragenda yego ama ivyo tuvyihose ndibaza twigire kuri Mombebe ivyo ngivyo urumva twaragaciyemwo tugomba kuja mu buzima bwa misi yose akora vyibushe man meze neza vraiment kuvyibuha ndasenga Imana kandi mu bantu baririmbyi bameze bien ndimo bo kumera bien gutumu atangorane nimwe mfise mu mubiri nta kibazo vraiment ko umuntu akuravye arabona ko bukeye ko bwije amagara ni meza so ubwirutse ko nyambaye triko yanditse ko iriko ipicha ya Gogo haruhande yaho wari wasohoye indirimbo wise Mombebe ijya triko n'indirimbo yari yasohotse bifitanye isaniye none umaze kubona nambaye triko y'umukobwa kandi n'ujya mukobwa ujya mukobwa n'umusheri muri kumwe mu rukundo yapo n'umusheri kandi ndamukunda n'umusheri wawe kandi uramukunda ucuhitamo guca usohora indirimbo ndetse usohana na triko yiwe ni triko ijya gusa cyangwa hari n'izindi triko tugiye kubona zijya ku isoko zizoba ziri ku mugore wawe ni murabona yiwanje muga yiwanje izosohoka yiwanje izosohoka vuba zizosohoka ari nyinshi bo abakene kuzambara zukene ziriho tuzojishira ahantu muga za triko za Filma Boy ni projet ziye gusohoka Imana yabikora ako ndashaka kwibaza kubirike baririmbye kino gihe bariko barashira imitahe cyane mu gusohora amatriko ari mu mapicha yabo no wala majority ubu tumaze ko artiste banje barenga 10 gutyo baguma basohora amatriko kitwa kugira ibintu bisa cyane unajiblend yani niseme kitu gani bo ushobora unajiblend donc ukiyereka yuko rero ko abantu batanguye kugutahura niki sivyo nivyo rero tuko turakora ahubwo reka nshimire abandi baririmbyi 2021 benshi baguma bakora neza cyane bo indoto zanje ni gukora naka mugabo ari un producteur ngomba dukorane nawe après Mombebe yo Landry arashoboye aro ba producer ndiko ndakora mu twagiye Master Music tuve Master Music Bantu Boy tuzokora n'abandi niko ndaraba niko ndavisita mugabo niko ndaraba kuko ikintu cyose kizaboroboro ikintu kitwishe twebwe ngaha nitushaka kuvugisha ukuri uno munsi naritahuye Filma Boy abantu bankundiye mu kuri kwanje ego ni Mombebe yagiye habona kandi n'indirimbo imeze neza yaje ikurikira indirimbo ari indirimbo wisikirato indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi bo muziki w'u Burundi ni remix cyangwa sinzi ko navuga ko ari remix kubera imbere yaho bari koranya na Estanish muga isohoka ari audio muga munyumura girutse kino ndirimbo tuyikorera amasanamu n'indirimbo nza cyane yavugishije abanshi haruhande yaho uje kuri Mombebe ni style nza cyane ndazikunda style zitambika kandi zimeze neza iriya ndirimbo bwana Filma Boy nimba tabanga ririmo iyi Mombebe bagutwaye uburyo bungana gute ndabihagaze ko kubera byumvikana ko yasohotse
ifise projet kanaka yasohokanye projet yo gusohora amatriko akacaza ariko umufasha wawe canke umugore tugiye kwerekwa gusha mushasha ubona ko ahanini watubwiye kugiye no gukora mariage bo mon bébé si John Eddie bisa nkaho umengo yasohotse Eddie uvuze cyane benshi bavuga ati Freema Boy yo bariko aribeshera ari icyo kintu aha mu Burundi uvuze ibintu byinshi kuba nk'abajya bahungu mbona mu nga abarundi baragoye kutahura mvuze ati na bo bashaka bumve ko basinasoye indirimbo ya De Sanfra canke nasoye indirimbo ya Sengsa niho bacavuga ati kweri mugabo bumvise mvuze igiciro twakoresheje ku muziki wacu biragoye shaka kukivugira ngaha mugabo bamenye ko byadutoye yego byadutoye uburyo bwinshi twavuye ngaha tugenda ibubanza tubanza tugenda mu Kamenge Mutanga byose urumva ni ikintu twaripanze kabisa rero tumenye rero ko dukora cyane turakora cyane badutahure kandi badushigikire yego babatahure cyane kandi babashigikire n'indirimbo yagiye habona tukaba tumenyereye yuko Freema Boy kenshi yasohoye ibikorwa bitandukanye twitega ibintu byo kwigaragaza imbere y'abakunzi biwe ntanabiherutse bivanye n'ikiza ca COVID-19 ariko ubona ko kino gihe hari hagahengwe bamwe bariko baraseruka bakora ibiteramo bitandukanye rya nino ubona ko twofata ko igihugu cacu cyo Burundi kiriko kiratezura ingamba cyane cyane bijanye na COVID-19 bwana Freema Boy abakunzi b'umuziki ndashaka kugira ati Freema Boy nivyo amazimisi ariko arakora kandi indirimbo nyinshi muga tutamubona kuri stage hari ivyo ariko arategura imbere ko turangiza no mwaka naragize show mu imisi ahantu ariya Panorama ubu kandi nasuye kandi kwizegwa baranumira ko kandi umubozi wajya uzotwe na MB data kuri Panorama nyene ugezweho mani muri iyi misi no iyo so utuntu twa bien turi romantique abantu baragukunda reka ndakubwire indirimbo mon bébé yarandyariye narabivuze yarandyariye indi ndirimbo ati gute reka nshimire umugabo yitwa Jibril much respect bro uri umugabo mwiza kandi atawura umuziki w'Uburundi umugabo afise vision yo kuduza umuziki iyo ndirimbo ukuntu yafashijwe niki nari kuri yari numva mu DJ yarayiteye mu kabare ariko arayivuza kuri kabare kwa Zidori hariko aba boss umugabo umwe arahaguruka yarabaza umuririmbyi ninde akora kubitwa mon bébé video ni Freema Boy umuririmbyi su yarinzi kindirimbo kirato ego umuririmbyi ndamukeneye ubu nyene nararonse telefone yari 2:00 ndi muhira fata taxi hano boss yitwa Zidori fata taxi hano fata taxi hano suri turayiriya nugire deconage cyenda fata taxi ndashika hajya kwa Zidori banze wiyiriza akabenzi cyosanga batama ba terese amahenken dicaga ndanywa bamwe afata icurya ndafata acarambira ati Freema Boy acabwira DJ Swizige ndirimbo waririnze indirimbo ya bien nakunze video amajambo yose ama ngomba ndagukorera iki urumva Jesse natawe yari ugomba ndagukorera iki ego bo sinamusabye je namugiye ati urazi biragoye kubwira umuntu ari mu kabare akubwiye ati ndagukorera iki kumbure yoba ashaka ibiki kintu ndamugiye ati jewe je shaka kuduza umuziki wanje ego kuduza umuziki wanje uko umva uko cyo ubona ko ushaka kunerera ko wewe kikiri kuko icyo no gusaba ni cyinshi kirenze ariko kora kiri ku mutima ko niko namwishoye acambira ati ubu nyene ko turi mande ya studio Masterland acambira ati tuje kuri studio kene ko ndiha ubu nyene studio nanje kwera nari mbona umutama mayeni kene ibiki bati umutama na baba araborewe cyane studio kwa Masterland cha sumuduga asiga inzoga ziwe na hajya ziwanje izuguruye twagiye tuzitwaye tugenda hajya yari mu ijoro Masterland yari hajya acarariha studio Masterland ego ahirishe acambwira ati turaheza ninde yagukoreye amasanamu ati ndafise ubuntu nakora amasanamu acambwira ati ngiye gukurira amasanamu nayo audio n'amasanamu audio yararishe kwa master
okay nca ndabwira ati merci kuko kwa master nari mfise budget yo gukora iyo wanje kwanza apa araria kandi kwa master chavuga ati kweli deja acamamagara kandi tugende ubu mwijoro kwa director ati director ubu ni mwijoro acambwira ati nangorane tora 1 million tugende kwa director ati mtama uyamaye ubu jewe mavani mavanda yajya tugende acambwira ati sawa acha tagenda ku mu director tumubwira ati fata akira amafaranga yashire kwanza nazigene dukorana nawe bazo yabike je ndayafise mu gijoro sinari gutaka bo turayabisa Imana ikora mu byinshi Mombebe ibi vya yindi ndirimbo kandi mu buryo butangaje umva ko ari ikintu kizima gukora neza bituma ndetse n'aba canke bari yabagira bati kabisa turafise ugwaruka ruriko rakora kandi ruriko ruvyifatamwo neza bwana Freema Boy ikiyago ndabona cyabaye umunoni ikiyago ndabona cagenze neza nta kindi nkora atari kugusaba gushikiriza message abakunzi bawe kuko iyo bija hose Mombebe yaravutse haruhande yaho urumva n'indi ndimbo yigize yimirije kuvuka ariko duheraheza gire bakurikirana kwanza iyi TV irashoboye cyane iyi TV turayikunda ifise umujournaliste yabaza neza Edison mbere no kuri radio ago Edison afise ukuntu abaza me mugire subscribe muze mura ivyo niko ndavuga gira subscribe kuri yo channel uzo umuntu uri update iyo ubashize ikiganiro uzubo wa mbere kucumva ama ikindi naco shikira kuri Freema Boy YouTube ku channel yuanje andika Freema Boy gira subscribe comment ku ndirimbo zanje ama umbwire ti comment yose ushaka kuko je ndumunyabikogwa ego uzobukoze neza ama ikindi naco nagomba mbwira abantu mukunda umuziki wacu umuziki umeze bien dufise abajournaliste bitahuye bazi umuziki wacu kujahe ama ikintu navugomba mvuga ati 2021 ni umwaka w'imigisha mu generation y'aba jeune baguma bakora neza bavuga ati Imana leta mvye reka tuyishimire harimo n'abantu nyene baje nk'abavyeyi kudufasha yego yes nuko nakindi nakora atari gushimira Freema Boy kukanya yaduhaye birangije duhezagira kandi anakubwira ati jewe narakijijwe nsengera mu bakizwa ati kandi ibintu byose bimeze neza ratubwiye n'ukuntu Mombebe iherutse kuvyara yindi ndirimbo mu buryo butangaje haruhande yaho yatanze n'impanuro ku artiste bandi ko kizira kwihuta na cyane cyane mu kuvuga ati kana kwagize bereka cengira ibi ati mbwa tugende pole kandi ndetse n'uno mwaka nzobashikiriza imodokari nanje naho avona fatiye tagisi canke bajaji nze ndihe nze ndashika aho nshatse ku mwanya no kango ko bisanzwe bimeze yatanze impanuro nyinshi zitandukanye ni ibingibi twa dukeneye mu muziki w'u Burundi haruhande kumva yuko hago tugomba kuza turatera intambwe tukava ngaha tukaja n'ahandi ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza yes no ko reka ndabashimira cyane yari Edison ndayahoze nari kumwe na Arkeni hariya kuri kamera za Niosel TV nayasigaye ubutaha no guca mutubwira ngaho muri comment undi mu artiste mwifuza kugira ngo bazanire twebwe nta agosha droite tumusanga haratubwiye atebana niko apa manatwe naho tugafata sinzi ko ari rutemi barabara canke ibintu nk'ivyo tukamusanga hari ibintu bigagenda neza nayo umuhungu wanyu ngaha muramubona kuko bukiye ko bwije aguma tagata abona ko nyene atereka nshiremwe amafime nayo ibisigaye mwambonye amaso ahutaha naho nzobazanira ibindi murakoze